tugende ku muhinga aba besto baba bakenewe mu rukundo canke umuntu yagiye mu rukundo biba bikenewe ko aguma afise abagenzi baba ari nk'umwigeme biba bikenewe ko aguma afise abagenzi b'abahungu Bo iyo navuze kare vyo mwibanga sije nabivuze nimwe mwabiza kenshi hariho akantu gahaze kubera ko wewe ntaboneka siko umubesto ntaboneka haza kuboneka rindira gato hariho umuntu aboneka gusumvya abandi ni sheri wawe turavyemera oya kubera iki tutavyemera kubera ko umubesto niwe mu like office umusheri agira n'umubesto yego umusheri ntumwerekana cyane kuri social media ubu hageze aga systeme ko guposta nta nuwamugutumye mugabo kacunyegeza isura ushkwita akantu kaka emoji bwawe emoji bw'imitima canke iki ushaka kubita kwisura muri mako uvuze ati ndamuberetse mwarangoye cyane ndamuberetse ariko ntimuntware atani wagutumye urumva ariko mu besto uramuposta amafoto muri kumwe muri ko muratamba ama TikTok iki niki umenya besto bariga amapa ya TikTok ugira ujya n'abamesha ura Jojo none urazi gituma navuze yuko utampostinga cyane urazi gituma nabivuze why ari mu bantu mpuye na Jojo ndampostinga nahura n'uyu nkampostinga nahura n'uriya nkampostinga kenshi atera urujijo atera kwibaza siko mugabo wa wundi wemera umupostinze urashira ko akantu kerekana ko ari wa wundi at least niyo mpamvu navuze nti ntagaragara kuko ari mu gwishi gw'abantu ubwo gwishi rero kugira ngo jewe niyumvire yuko ari Jojo biza kunsaba ko mba nsanzwe ndabizi neza cyane mugabo wa wundi wemera ukemanga sivyo umwe wemera ukemanga neza ujye ushize ko urakubita ko nakandi kantu kerekana nti wambonye ndahari mubone kuba ntusubire kungora safi mubone nguyu mugabo wa mbesto aza kuguma aca muri babandi ugumugira gutya yoba ari uyu yoba ari urya yoba ari uriya wewe ari ku target nubwo bitagaragara ari ku target nkuko wabivuze uhonyore ngaha acami uramijuka aca gusubirira mu kibanza none umva atakiri muri kakandi barazi ivyarimwe aba besto babazi ivyarimwe ivyo barimwe muke muri make rero aba besto ntibakenewe uri mu rukundo ntibiba bikenewe ko ubandanye ufise abagenzi nimba ari umuhungu ntibikenewe ko ubandanye ufise abagenzi b'abakobwa nimba ari umukobwa naho ntibikenewe ko ubandanye ufise abagenzi b'abahungu bakuri abandi bakuri hafi oya abagenzi barakenewe mugano kuri abo bagenzi ufise abari nimba uri mu rukundo vya vrai atavyo guhishahisha nabo bagenzi barakenewe impamvu bakenewe niyi haruza kugupondera umujeri kugira ngo wige haruza kumutera amashugwe kugira ngo wige kashobora kumugutwara hari n'uwuza akubwira ibinyuranye n'ivyo we wari wibaza bikaguha imbono yo kuraba eske uyu muntu nemeye vya vrai mbandanye canke nkate mugo udafise abo bagenzi biraguhangayikisha kuko ntuza kumenya ngo je ndabandanije urugendo rwanje nivyo kandi murabandanya muga hari ikintu utaza kumenya burya hariho akantu nigeze kuraba umuntu yari kavuga ngo umugenzi nyakuri mu gihe wavyerekanye uramumenya atari wewe umwimenyesheje umumenyeshejwe nabo mugendana canke n'abakuri hafi kuko niyo baza kumutera amashugwe wumva kandi nibo baza kumugaya wumva
muri ivyo vyose rero mu gihe uri umuntu aciye ubwenge ukaraba mbega uyu muntu ariko amutera amashugwe ninde agamije iki uyu muntu ariko aramuvuma ninde agamije iki mu rukundo ni ukwiga mu rukundo harimo ishure mu rukundo harimo ishure rya babandi bakubwira ngo byose biruzuye atanaho vyuzuriye babandi bakubwira nti ehe kiragaragara kandi wewe ubona ko cuzuye uca wiga kugira ngo abo bandi bari ku ruhande rwawe nibo baza kugushikana aho uza kuvuga ngo aha rero je narashitse mugabo cyangwa nkagaruka ku kindi ntucuja nago ngo nimaka ngo bakubwiye ngo bimeze uku nawe ucubona ngo bimeze uku utwo bariko barakubwira ni nk'udukrendo ye bariko barakubwira kuko ni wewe uzi igituma wavuze ego ni wewe uzi igituma wavuze ngo aho uzogwa niho nzogwa. Yes, mumpere ntuze gatoya Adinette ikibazo namubaza. Kumutabishaka. Urazi impamvu wewe urazi uriya wewe uremera kuri mu rukundo uriya ntabyemera nshaka rero wewe wemera kuri mu rukundo ikintu ndakwibariza sivyo? Adinette uri proud n'umuntu uri mu rukundo nawe sivyo? Umugore wanje Atapfuwa. Uri proud kandi urabiryoheye. Ubizwemo byose. Sivyo? Uri proud nawe. Eske uwo prevoya gukundana n'umuhungu donc utazi ahaba. Donc utazi ahaba. Mbega kwideplasa ukagenda uri umwigeme ukagenda kuramutsa umusheri wawe hari ikintu na kimwe bitwaye. Abajene benshi muri no misi hari abajene benshi muri no misi usanga rero bavuga ngo nagiye kuraba umusheri wanje muri ghetto nagiye kumuramutsa hehe akava nko ngahi Bujumbura akagera kumuraba ruguru ari yakorera nk'igitega ugasanga nta kibazo na kimwe ugasanga akavuga ati noye ngiye kumuraba ngiye kugira ngo dukomeze urukundo benshi niko barabambarira ese ko umwigeme akomeza urukundo ariko agiye kuramutsa umusheri we muhire ingwane sukuramukanye ingwane n'ibindi byinyegeje inyuma shaka nyene ubimbarire wowe umuhana urukomeza gute na sheri wawe hakurenganya hagute mu mutego agoma wontemu we shaka unyisha nishaka kwamera ko wonama umvirize icambere nambere kumenya ahaba simpaka ngo ugende kumuramutsa kandi ugenda kumuramutsa simpaka biri yabindi byinyegeje inyuma byo wiketse bo benshi bazi yuko ugiye kuramutsa umuhungu uba wemeye ibiganiro ibyo biganiro rero uba wemeye amasaha y'ibitito n'imigani igeze abana batarasinzira kuko nawe uca umugani umwana asinziriye ubu turaza kubivuga sibyo bisigura ko nshaka kubitahura bravo firiza bon kugenda kuraba umukunzi wawe kumenya haba kugira iki nta ngorane bitwaye kumenya haba normal no kumenya biwabo surtout ngo ni muri ya ntumbero yo kuvomera ryashugwe ngo ntiryume ariho umugenera fa pass ariko yambwiye ngo uko yavuga ngo sinzongende ngo muri ya ntumbero yo kugira ryashugwe ntirize ryume eske Adinette niko abibona. Bon, erega nivyo niguma mvuga ni nkuko novuga ngo kugenda kuramutsa umuhungu ni vyiza. Abagazi bose bagiramo gusa kugenda kuramutsa si bibi ikibi nyinca mwiyumviye. Ico kintu basi kibicokogwa ico kintu basi kiyagikorwa atanu mwabona ataki ivyo bintu nyene bikorerwa atabona nivyo bibi. Sino vraiment ari gihe abagwaye ugasanga ari ibana nawe wocugiriye. Muri wanyu baramuzi. Sivyo gusa je mvuga ngaho abantu baza bari fiance apana bijya abantu baza bari fiance aragwaye muri wanyu bamuzi hose mugeze ku ntambwe wayiboreka kugenda muri kumutora ngo aje kwa muganga cyangwa ugenda wanashaka binabaye ngombwa ugashaka kumufasha guteka ariko urashobora gushika umuhiro ugaca usanga arakize nawe ni bon Jojo siko ndabinjira mu buzima bahungu umuhungu agukunda vraiment ivyo ntavyajamo
nukuri ko Imana arakubika ivyo washaka kumva ngo umuhungu ni wa wundi agema n'undi mukobwa akamwihaniza akavuga ati je no kwicira uzohira ubwira umugore wanje ibiki nibiki agutuka akavuga je nkunda naka sivyo contrairement natwe gakobwa tunze turyama n'umuhungu kenshi gashoboka ntituguha umubiri tutaguhaye umutima nawe aguha umubiri ariko naguha umutima urumva nyene nuko bimeze sino kugenda kumuraba biravana n'ikintu kikujanye biravana n'intambwe muba mugezeko reka tugende kwa Mbona nawe Mbona hari umutipe yarameze nk'uko kuri wawe wewe ku kijyanye n'ababesto ababesto yaravuga ati umunsi hari umubesto hava aza kundamutsa haje uyu ejo hirya y'ejo haje hirya y'ejo ngo nzoca mpitamo muri bajyaye umwe tuzokundana eske Mbona uvyakira gute iyo bishitse nyene akaza nyene nk'umwana muhira wiwawe kukuramutsa ahantu urukundo ugwerekwa nuko yaje kukuramutsa ni igiki kirukwereka ibintu umuntu akora hari ubufutifuti bwinshi bukwereka ko umuntu ari mu rukundo ni twinshi hari ubukeya bwinshi ubona mutarinze muraja mu busambanyi nta soni ku myaka mufise muracakora ivyo bintu ego anyway ego cameraman nawe okay ofete ibyo kuza kumura muri ghetto vana decision y'umuntu kwanza manze ndeke kwicira isoko vana decision y'umuntu bamwe avuga yuko atari vyiza na gato kubera ko haza gukorerwamwo ibikorwa je sinoroshe ibintu ibikorwa by'ubusambanyi nta vyimbabarira amatwi ngaho abandi bakavuga bati ivyo ni nivyo biba bituzanye baza ngo bagenda batabizi bagenda batabizi iyo nawe jama ababizi ahubwo nyine gasubiramo kwibwira niko kubesha none yati birashoboka bon au cas où donc tugenda wambaye ipataro sitani ndakubaze iyo ugiye ahantu reka ndakubaze iyo ugiye ahantu uzi yuko hari abasoma benshi ukaba uzi yuko hari bon reka dufate nka use nk'imiliyoni 5 mu isakoshi aho hantu urazi yuko hari abana bakacere barenze urumva urazitwara uko yene ngo navyiketse yene ariko usanga atari ivyo ikiniki mu gihe wumvise inkuru z'abantu bagiyeyo bagakubitwa amakaci izo miliyoni 5 ziri mu isakoshi urazitwara yuko nyene ntushobora ubuzishoye uzibagabiye mu majambo make nuko biri rero ashaka mushake muvuge ngo ntimwari muzi ko ari byo mugiyemwo mu gihe maze kuvyumva karenga 1000 bro ibintu bimaze kuvugwa kenshi imaze kuba kenshi nta muntu agiharira ko atari byo nivyo n'abajayo rero ntagenda avuga ati ngo yarambeshe ntiyakubeshe wari ubizi wagomvye ne kwa kuntu bimwe ko ndavuga ati ngo hari nk'ubusazi ni kwa kuntu mvuga ati oya ujya ntiyobigira nawe nyene iki ntiyobigira n'ikindi kintu tutari bwabone uwo muntu n'ikindi kintu tutari bwabone ikintu nkeneye kumenya Mbona eske muri ico gihe babikora kugira ngo bumve yuko babakunda koko kubera ko je hariho umwigeme igihe kimwe yambariye ngo je byaratumye numva ndamukunda sana. Wow, ego bo. Byaratumye numva ndamukunda cyane. Ego. Ukandi nta rukundo nari ndamufitiye. Iyo muhaye iyo mukwije doze yiwe. Kumye yavuga ati ngo aguha umubiri aguhaye n'umutima. Yego. Urumva. Umutima n'umubiri ku mukobwa birajana.
ashobora kuguha umutima before bikamunanira kukwima umubiri nshaka guha umubiri ugira nyene apfe kuwuguha nyene kubera yamaze kumenyera n'umutima ugakurikira urumva ariko umenye ko ivyo bibiri vyama bijana biri opposite ku muhungu kuko umuhungu ashobora gutembereza umubiri mu gihugu cose akazotembera mu bakobwa nk'agaseke k'amashikanwa mugabo umutima wiwe emwe amagufuri amakara imfunguruzi ibiki vyose vyugaye fresh urumva that's the difference niwe yabikubwiye ca numva ko ari umukobwa nuko oye yego rero ariko ku mukobwa nawe bizawugira ingaruka burajya umukobwa niwe abona ingaruka umuhungu ntugire ngo arasofra kubera ivyo nawe yosofra si cane mugabo umukobwa yego ndikunda ndera akazina kari sweet nobiha kandi nabonye kaya kajama nakoresheje twaciye dutwenga twese urumva ndiko ndarondera tuvyite gute gukora iki bikeye bora sinzi problem bizi nawe nubabarira amatwi okay mwagiye kwiryohererwa ati mwagiye kwiryohererwa munashuka kizimbabwe zawa yambwiye exit kuba exit nah that's not the same ntibyumvikana muri micro rindira tubanze turindire okay nariko mvuga iyo mugiye uragiye mwigeto kandi most of times ntiriba ari rya mbere aba ari ibintu umenyereye ubimenyereye hagati yanyu muri babiri aba ari umuhungu cyangwa aba ari umukobwa kubera ko umukobwa arashobora kuza wanashima akakubaye ati je sinkunda kugenda kuramutsa abahungu bibana mbarira ubana nande hari batipe benshi aca prevoya kuvuga ati bana je ndafise abandi bantu benshi tubana hariho je wonzi afa pase mu minsi heze abava bangitse ndiko nabavugira amabanga yasanze abantu bari ndani arabona bya vrai ko bari ndani mwigeme niwe yabimbari ambaze je nasanze hari abantu benshi mugasi no kubareba kuntu bagiye bamwe baci inyuma abandi nisanze turi babiri wowe urababwira gute muri ico gihinde jewe hoya je ndababwira gute je ntarakubenda babwira je ivyo bintu basi nkubu uye ndiko ndakubaza wewe tuko turaganira wewe ariko uravuga ngo baba bimenyereye eske je ikintu nshaka kumenya aba bariko babikora kugira ngo babakunde cyane bariko biterwa n'iki kugira biryohererwe areka tugende ku muhinga nawe agira icyo bivuze ukeneye nimenera amabanga kweli reka tugende ku muhinga nawe muhinga umwigeme canke umusore muri rusangi bari mu rukundo ni ngombwa yuko umwigeme yogenda kuramutsa umusore bakundana muhiri wiwe mbe ni ngombwa yuko umusore nawe birashika of course muri no misi hariho abigeme benshi usanga bibana bipangiye hari amakosa abishitse akidirije akagenda kumuramutsa ku ruhande harimwo amakosa na menshi sana impamvu mvuze ngo harimwo amakosa kandi na menshi yakivuze aravuga neza ngo aramaze kumva inkuru zirenga 1000 z'abavuga yuko iyo bagiye bategezwa kuryamana none wewe ubundi buhinga ugira uzane buza gutuma umubiri udashoha muri kumwe muri babiri uza kuba wabukuye bari kugwa mikro nka 5 yaba bishoboka impamvu ni imwe uyo avuze ngo ngira ngende kariyo ariko tukiri ngaho nyene Adinete yavuze yuko no kumutekera iyo musanga muhiri we akagenda kumutekera eske bafise imibiri bafise ivyuma umviriza jewe ndabivuga
kuvuga ko agwaye ugenda kumuraba sindavyanka kuko bama bagiye mugabo tumenye ko agwaye iki. Aha niho hantu hari ikibazo kuko ashobora kukubwira ngo ndagwaye ugasanga agwaye wewe. Umviriza umuntu hari Gitega nawe uri Bujumbura arakubwiye ngo ngwaye malaria n'imiburiburi no kwa muganga arashobora kugenda akandikisha ibipapuro vya magendo kugira ngo bikunde ko wewe uza ashike kuri objectif yiwe. We nawe ukacugenda ngo ibana jewe ndazi cyane cyane ngo muri iyi minsi njya muhungu ndamwizeye yarakijijwe cyane nukuri ivyo bintu ntavyo yokora ariko nubwo akijijwe uretse Imana yonyene yobimurinda uyo mwanya umubiri wiwe si giti sinicuma mu mwanya yavuze ko agukunda izo santima arazifise uwoca batiza rero mukaba muri babiri wumva haza gukurikira iki siho hahandi haza kuva vya bindi kandi urenganya kubwira ngo none wari wajuzi kuje gukora iki none turi babiri. Iyo mumaze kugera ku ntambwe ivuga ngo abavyeyi barabizi narashitse mu rugo dote yarabaye hari no kubwira ati none ubu ntubizi ko n'abavyeyi babizi ingo ndabe we nawe uciye ujana vyose arakurabanye arakurabagiza kuko yarabivuze ku munwa abishira ku mutima hanyuma bigira bigaragare mu mubiri kubigaragaza ku mubiri rero biragaragara. Wavuze ngo hari habo bikomeza urukundo hari habo birusambura justement njyana kubwira ibi bintu murakundana nivyo mugabo urukundo rutagira principe ntaco rumaze. Kubera iki mwebwe muzi ngo muriko mukomeza urukundo none ko nzi yuko ushobora kuba kuwa mbere wari ufise sheri uwo wita sheri nawe nakacaza kukuraba hanyuma mukaca muryamana sinza kagoranye nkumbure wasanze ivyo washaka atari byo wabonye uyu cishira ku ruhande canke nawe nashize ku ruhande uko bazoza baraza bakurikirana ko uzokwamugira gucyo nyene. Muri make rero ntibikenewe yuko bagenda kuramukanya mu rugo ahantu baba nta kamaro bifise nta kamaro bimaze ndabisubiremwo nta kamaro bimaze nimba mwe muvuga muti ndagukeneye kuko nk'abantu bamaze kugera ku ntambwe yo hejuru gatoyi kuba bari fiancé kuba bazwi muhira kuba bazwi no mu mategeko ari abo usanga baragize état civile gusa kugira ngo mwikingire nimuvugane muti ntitukiri babana nimba ntaje muhiri wawe turavugana aho duhurira hazwi nimba ari byo mugomba kuganira kuko birakenewe ko muyaga cyane kugira ngo mwuzuze ibintu bimwe mupange ibintu by'imanza niki murashaka kugenda ahantu nivyo hisanzuye mugabo hatari kashe hatinyegeje kugira ngo mushobore gupanga ivyo bintu. Ubundi bwo uyu munsi araza bikagenda uko ejo azoza bice bisubira bigenda uko aho gukomeza urukundo bizorutose kaza kuko hari n'igihe uzosanga wewe waramenyereye bariya na bariya wisanga umwe nta nivyo wamubwiye yuko umaze guhonja abimenyeye aho nyene none mva bizobandaye aho rero haracaca bamwo ikintu citwa ko gikomeye gusumbya ibindi bintu byose mu gihe mugombye kuvyereka abantu banza mu bivugane mwebwe nyene atabujyajya burimwo hanyuma urukundo rwanyu mu ruhe principe ku buryo principe yanyu itakaye ntavyo kwifatafata ngo ngirira ibigongwe ngo ngirira gucyo
iyo principe mwihaye iyi mu gihe idashobotse menya ngo nimba uyu munsi iyo principe mwihaye mutashoboye kuyigumamwo nimba uri umuhungu ukabona uwo mukobwa yavuye muri iyo principe ntabyo kwiboha hagarika nimba uri umukobwa ukabona umuhungu yavuye muri principe mwihaye bihagarike kuko uyu munsi avuye muri principe ejo azova mu bintu bikomeye cyane kandi cyo mutomenya coco ngene ndakivuze hakwahukana mu rugo wo kwahukana mu rukundo. Yes ndagushimire cyane. Turiko turagana ku musozo twirukanga. Akabazo kanje ngoma ndababaze uko muri babiri mwebwe umuhinga nawe aza kuza mu nyuma. Hari benshi bavuga ngo sexe avant mariage uniho nemera kwa nkunda. Wivyo bitabaye singeze turahera kuri uriya mushinga nahe afise mikro kandi ababwiye ico kivuze kwiki turiko turihuta mu make nabaye najize nko ma jokes menshi ariko tuvuganye ukuri ikintu cyo kwiyonona carabaye ikintu gisanzwe sana ni naco gituma biri mu bajene benshi umino misi cyane gose ufete ari ikintu iyi modoka ikiri nshasha abayirukira ni benshi umwe agatwara uwundi agatwara uwundi agatwara uwundi agatwara benshi bavuga ati ngo ivyo we ngo hageze kugira marriage ngo ntibaba bakwiye kubiraba ariko the reason yonyine hari tuma bataba bakwiye kubiraba nuko bamaze kwiyonona tegereza kurondera ingene wishigikira wariyononye byari bambwiye bariko bambwira umukobwa bakuyemo igitereko kubera kangahe amaze kumupasagura urumva ku buryo kwa muganga bamubwira bati tudakuye igitereko ugwara kanseri urumva ugasanga umuntu yaranyoye ibinini arabisubira mu nyuma hageze kurondera kuvyara force couche urumva rero ikintu cyo kuryoherwa carabaye ikintu abantu bose bakora batiyumviriye kuri kazoza kabo ni vyiza kuryoherwa ubuto bwawe mugabo utica ubusaza bwawe cyo nico nashaka guhereza ko murakoze. Sawa tugende kwa Adinete nawe. Haro bene abantu benshi abigeme benshi uno musi haje umusore akamubwira ati dutegeza nivyo dutegeza kubanza guhera ko wanashaka bari muri fiançailles akanavuga ati jewe bitabaye nce ndaguheba uno musi bimubaye ko Adinete yoje vyitwaramo gute umusore wo muheba ivyo nzi bavuze bati urukundo rutagira principe nuko naho rubarushingiye naho bagize iki deja je mu bintu mu ma critères kuko je nakubwiye yuko ari ibintu selection ico kintu nico kintu ca mbere winjira ubizi nituzogira mvuga kugira nituzogira je mvuga imvugo mbabara mato ubanza kubwira umusheri bati nituzogira c'est tout nituzogira uza nguje kumupasagura ntibikora oya nituzogira c'est tout umbwiye yuko tugira stade umbwiye uti tuvane bamuzi yubicisha kuri wagwane ntibikunda oya ya nuko nyene sexe avant mariage vraiment wapi ni piège cyane abahungu ni mwumva none yuko bahejeje muziga ibitereko ngaho oye barakwigamba baragira ikiri nkabandi n'umuhungu umwe undi umukobwa umwe mu bahungu bose aho ndatimba baye reka tuziga mbona hawe uri siri nabige bintu wavuze kwe hari umuntu urabwira ati kugira nemere wewe uzobanza uze ubigende nk'uko kuri wagwa tugonge ibintu ntama kugira ndavyemere shane nabikubwira kweri nta rukundo ruzoba rurimo je sinibeshera kweri nta rukundo ruzoba rurimwo zoba nkeneye kwitorera kanje hama nigire ariko ntavyo nogira nta project izo bihari bavyumve nta mugambi uzobuhari ico gihe nta rukundo uzomufise yes reka tuze ku muhinga umuhinga mbega urukundo na sexe bihuriye he kubesha usanga abajene benshi muri no misi usanga bavuga ngo ata sexe nta rukundo ngo ico nico ukunda twiruke ubaha n'impanuro
mbega bavyitwaremo gute abajene usanga bari mu rukundo kwa rukundo rwa rundi rufise intumbero ni of course niko turiko turavuga bigende gute kubera ko arashobora kumwambika impeta uwo munsi afise target yo kugira ngo azomubone umubiri wiwe aca mubwira ati je bitagenze uko biraheze muri no misi ho hasanzwe hagezeho n'aba diaspora araza biviriye hariya agashika akagukubita impeta akagukubita iPhone agaca avuga ati jewe ibindi byose bibandaniriza he kugira ngo bize bibandanye ni hariya ai mbega bivuga ko iki gabo umushinga na ivyo bintu biraryoshe uriko uravyumviriza ariko birababaje iyo bigushikiye ndakubwiye biraryoshe uriko uravyumviriza mugabo birababaje iyo bigushikiye kubera iki uyu munsi nivyo bose bavuga ko bakunda kandi bavuga ko bakunzwe mugabo ntituzi neza nawe n'ubwiwe ntazi neza ibyo arimwo ibyo ari byo ni ukuri hariho abantu bamanika amaboko bakavuga ngo ndakunzwe ariko atoshobora kumenya ibyo arimwo nawe araza uyu munsi akagupropoza cambere coco muhuriye mwibarabara canke muhuriye mu kabare canke muhuriye no mu rushengero data wanje ndavyongereko kubera ko benshi iyo bahuriye mu rushengero bavuga ngo nakarasenga ujya niwe nashaka mugabo ntuzi yuko atari ngwe yambaye uruhu rw'intama rero kuco uvuga ngo urukundo na sexe bihuriye he wowe wumva vyohurira naho bihurira nta na hamwe birahuye impamvu bidahura ni kubera ko twitiranye ibintu ofete birahuye ariko si bimwe nico gituma iyo mpamvu ituma atari bimwe niyo mpamvu ndakubwira ko bidahuye kandi bihuye benshi baravyitiranya umva nti si bimwe mugabo birahuye ega ikibazo ahantu gihagarara ni hehe wewe ushaka kuvuga ngo kubera ko twaryamanye nigo rukundo oya ko hari umusore wiyo biseze yambare yuko yafashe kugira ngo babane kubera cyane yavuze ati reka ibintu yankoreye sinobivugira ngaha niyo mpamvu ndacyimba urazi iminsi basigaje bagira bahukana urakoze arakunyongeye fresh ukacimo kubita mu nzu wewe muho mwanya gusa nenda kubaza none kugira amenye kunyonga nkuko yavyigiye wawe okay no reka ndabihofomire neza uvuze ngo mutipe yapasuye umwana sivyo yego asanga uwo mwana nawe igishirira numumesha numulegend yaciye ambariya yari umuntu nyene yaravuye hanze cyamba ati bro ibindi bintu byose uzohora bikinisha ugira ntuzomukinisha yakubise ati naciye mfata ingingo ati muri ico gihe muri ko muravuga ngo nta kamaro eske wa muhinga ico naco kivuze kwiki reka tubanze turindire mbona nawe abanze banzu okay ukubise umugore mu nzu kubera wagiye kumujya ugasanga numumesha numulegend akunyongeye ukuntu utari witeze kaco umukubita mu nzu aho nyene iyo niyo ibaye base ya decision yawe sivyo none kugira amenye gukora ivyo ni wari wamwigishije aho yavyigiye ni wamara kumushira mu nzu urisire ko atazosubirayo ni nayo base yo kurusambura voilà kuko hari habo bahuye imbere bamwigishije ivyo bintu none uzingwa aciye baheba ifa kuri ibi bintu mubanza kubimenya none nimba abo babimwigishije bahari none azoca baheba wewe rero emera ugume uzura caho baciye niho muzogumana azaca baciye umva nawe acagenda arigisha abandi oya no kuvuga ngo bobo baramutanguriye siko hanyuma acaza arabakurikira
n'ubundi babandi ntibyaheze ntibyahagaze baracahari ntibanapfuye kandi ubu bigiye kuryoha ugiye kumugaburira agira amagara yo kubandanya urumva iki kintu agiye kugira amagara meza yo kugira ngo ibikorwa bibandanye neza baje kuri rya garama ry'iwawe investissement ni uyikoze ni investissement wewe uri kurakora naho bazoga ngo sha Jojo ibyo bintu burya ntugira ngo ni ibintu ufata decision ngo ndabihebye haba harimo ingwanitsi desanzwe cyo nico kibazo abantu bariko baragira umunsi nk'umuntu amaze kubicamo nkambona ufata bigenda gute kugira ngo ufate ingingo yo kubihindura tuyagire gato hamaduje tunarangiza ntavyo ndacamo bari batubwira ngo biragoye guhindura okay bimbaze nk'umuntu atarabicamwo subiramwo oya ikintu taracamwo biragoye kugira ngo umenye ukimenye neza nk'uwacumvise basi ntima kubivugira ku TV muri make wase kuvyemanga ko wabigize kubera turi kuri mu kiganiro bon bagende jewe uyu muntu jewe ntanteranye ivyo ne karavuga ntavyo nzi byose ndavyumva nk'imigani ariko rero ndavyumva nkihorera reka ngerageze kwishura ikibazo ciwe yo gisubiramwo adaprecisa yuko nabiciyemwo ko ntavyo yakosora koko nyine donc muri make ugerageje kuraba ku bagenzi bawe canke mu kibano yego ubona eske nakahe kamaro kabyo birafise akamaro canke nta kamaro bifise bibutse ibiki bifise akamaro ibiki bifise akamaro sex avant le mariage irafise akamaro en fait sex avant le mariage ifise akamaro gakomeye igufasha kubera akarorera abandi kugira birinde guca mu byo waciyemwo niko kamaro kavyo yego merci beaucoup reka tugende ku muhinga duce tunarangiza cyo tugaruka dusezera umuhinga tugende turiko turanyaruka muri no misi ugwaruka uruhanura iki ruje mu rukundo ruzi iki tuko turirukanga mu majambo makeyi bwa mbere bwobwo babanze bemenye yuko uyo muntu bagiye mpere ku bahungu uyo muntu bagiye kubwira ngo ndashaka ko dufatana inzira tuje mu rukundo ubwa mbere bwobwo bamenye ko babimubwiye akuze ntakiri uruyoya ntakiri uruhinja rwo gukatisha aho ushaka ubanza umenye ko uvyinjiyemwo utahura neza ibanga winjiyemwo ko hari ikintu ugiye gukora nimba wewe uvuga uti ndavyinjiyemwo nica kinini avuga hariho principe yagutumye ushaka kwinjira muri ivyo bintu muri iryo banga reka ndagyita ibanga ry'urukundo hariho ikintu ca wumvise ko wewe wo kwinjira uca usubira inyuma kandi uyo muntu ugomba kubibwira burya ntupfa kubimubwira hariho aho mwahuriye hariho ibyo wamubonye ko hariho ibyo uzi hariho n'ibyo ukeneye kumenya uko bigenda bikurikirana mu gihe rero uzi yuko ugomba kubyinjiramo wewe wabihaye intumbero ushaka n'uyo mukobwa rero agomba yumvi byaciye mu matwi we kuko burya ico mutazi abahungu dukunda kubera amaso hanyuma tukabihereza umutima hanyuma abakobwa bakunda kubera amatwi hanyuma bakabihereza umutima nk'uko abahungu binyaruka kuza bikanyaruka no kugenda abakobwa birateba kuza kandi birateba no kugenda rero n'uyu mukobwa agiye kuvyumva uyu mukobwa agiye kuvyemera nawe nabanza arabe yuko ashobora gushiraho igituma agomba kuvyemera
ntavuge ngo kubera ko ngo ndamubonye ngo reka nce ndavyemera. Uyu munsi turafise ikibazo kandi kinakomeye, abahungu babimenye, sikrende yengira ndabakubitire mugabo bagiye kuhagwa. Abakobwa bababwiye ngo abahungu ni bake. Umva umuhungu wese aje atera avuga ego, ntiwabanje kuraba mbega arahwanye n'ivyiyumviro vyanje, arahwanye na santima zanje. Mbega uyu ndabona yuko ko mfise papa kaze, ko mfise papa yankibi, ninaja kumupresenta, ninaja kumwerekana, jewe bazomwemera. Ico ni kimwe. None jewe ubwanje ndabona ko uyu no mwemera, kuko jewe mezuku. Hari abakobwa benshi batiyizi, hari abakobwa benshi batiyizi, atazi ngo jewe mezuku nkunda ibi, nkeneye gukora ibi, azi yuko abahungu ni bakeyi, uwuza wese ca tugenda. Ariyo mpamvu ama divorce ariko arihuta kuboneka, kubera ko nta mwanya yafashe wo kubanza kuzirikana kuri uyu muntu agomba kubwira ego. Aba diaspora nivyo bariko baraza kandi nibaza, mugabe ikibazo gihari azomubona indwi zibiri kubera inoti. None alisu kwiyo noti atayihawe n'umushuga mbandanye. Ako kantu turakeneye ukajamwo. Yabashuga dadi, abashuga mami. None nimba yayihawe n'uyo muntu, wumva iyo noti we utaje gutora kuri investissement y'uwundi muntu, none wumva uzohava uba tranquille muri ivyo bintu? Kuko uko bigenda kose ntitubeshane, uzobimenya. None urumva ko ni wabimenya atabikubwiye uzoshobora kubisiporo tukavuga ngo ibi ni ukunyene. Niyo mpamvu rero bisaba ko urukundo gose rugira principe, ukavuga ngo ibi ndavyanka, ibi ndabikunda, kuko twese turafise ivyo twanka, turafise n'ivyo dukunda. Mu gihe ubonye yuko ivyo ari karazana utabikunda, nagomba bafise indege, kubera ko urashaka kubutaha mu nzu y'amakaro yaka amatara mu nzu hanze no mu kuzimu kwayo hariko haraka amatara, mugabo wewe mu nzu ntiwigera ubona umuco. Kuko umuco wa mbere uzobona mu rugo ntuzowubona ku matara y'amatibe n'amampure, uzowubona mu muco uvuye mu mutimi wawe no mu muco ubonye muwo mwubakana. Ego. Ndagushimire cyane umuhinga, nizere yuko mbona yariko aravyumva, nta ntuze na Adinete aho bavyumvise. Twa dusanzwe tubikurikiza. Ari impanuro. Korali turaririmba. No muri korali muraririmba. Urazi ko muri korali rero hambere bibera. Hambere. By the way, tuzokora ikindi gihe. Ndabashimire cyane kuba mwitavye ubutumire, tugende dusubire twaje tuva. Ndabashimire cyane kuba mwahivye ivyo mwari murimo mukitaba ubutumire bwanje. Tuzokora ikindi gihe. Uriya n'umwanditsi w'indirimbo aranaririmba, hari indirimbo ya Kavarinze yantuze ya Dramati Kosho ya mbere kasi ya nyuma muzoguma muzibona. N'izindi nyinshi. Uyu n'umuririmbyi n'uyu n'umuririmbyi. Mu minsi 3 tuzokora about ya kariya zabo zo kuririmba nazo. Ndabashimire cyane impereye hariya kuri ku musaza hariya. Ayi urakoze gushima, twigoye cyane ma. Aho yose aho yicaye se kuba wabwiye bagenda subscribe abakunzi bawe, mubwire ko mugira sesa mubwire ko akaboro ka subscribe kugira mubwire subscribe kuri Malengo Media, mugende ko kurikirana sinzo TikTok baranzi Instagram iyo baranzi Nizere ko n'ikindi gihe
hamaze kuba muhira muri Marembo Media nawe mushiriye murakoze cyane rwose gusa nongere ko akantu kamwe abakunzi ba Marembo TV media studio n'ibindi byinshi ntazi muze murigirisha ni mupartage mubibwira abantu kugira ngo mushobore gukurikirana ibindi biganiro byinshi niho bizotuma namwebwe mumenya mugatahura ibintu byinshi kabisa nuko bimeze mugire subscribe mugire na share mushire ko comment ibintu bigenda neza ndabashimire cyane muri mwese twari turi kumwe kuri Marembo Media ari nako ndakumenyesha niba umukunzi wa Marembo Media wanzire kinge show yuko ukorana na Marembo Business turafite tudanaza bigiye bitandukanye tunaza speaker tunaza amaordinateur tunaza amafrigo amatapi ibintu byinshi amamixer byinshi bya electronic turafite n'umufundi acaza kubigukorera bikagenda neza dukorera ngaho imbere y'isoko kwa Mufizi muri etage igira kabiri nahawe ikaze ndabashimire cyane kandi mwebwe mva mutima murabizi yuko ndabakunda urukundo geretse nitwe MC Jojo kabiri gatanu MC Jojo 257 bise mva muri bisatu kwa bisatu n'ayandi menshi adusubire mu kindi kiganiro cyo gukurikira